je Imana irankunda nkumva n'isoni kweli kabisa kubera ko jewe raba namaze imyaka 6 je nakora music ariko ndagaruka ariko bado abafana ni kujya nyene abantu nakora concert ndije nyene abantu bakaza bakuzura nakwita tuwafata imisaraba tuwa none muvuga uti Imana none ko imvira imyaka 6 benshi nabo mara umwaka umwe badakorera umuziki tuba bagiye hari nabandi bagenda kandi bahari uragiye imyaka 6 ariko umuntu uti Imana nankunda muri ico gihe nka confirmation cyavuga uti wow ya confirmation Imana igume yinyereka kavuga uti wewe ndacaye kumwe nawe reka ndakwereka ama surprise ni menshi no buri mpene n'ikiziriko buri depite ubure nabandi dufate urakoze ikosa mu mushinga amateka abantu bari kora kuvuma basaba imbabazi rero improvise ye mumbabarire barundi kazi mwona ibi bintu ndacari mushasha muri akana kazi niyo mpamvu hari abantu bigize insobere baca bamanura ngo sinya hajya nuko nyene ariko nanje mvuga uti kubera abatamanura cyandasinya kumbe sasa suko bigenda kumbe narakosheje ariko si kubera inyungu zanje ntanaruswa nariye oyane kubera ubugutu n'ubushasha mu kazi murakoze korasi yaciba mbabarire jewe bana 40% kwanza bivemo kuko nta nakimwe tuzokubaka ku nzu yubatswe na fondation y'ibisiguti ifo ku fondation y'ibisiguti kwera ibiregarega n'imvura iguye gusa kica gishaya kakigwa hasi sasa nta kintu na kimwe nta nitembe na rimwe tushobora kubaka mu gihe umwe bw'abarundi turabutsimbataza icyo kwanza icyo guys icyo kwa n'u Burundi bari kubabwiza kurusha no bikuraho gutegaga kuko birahaye oyaye uzi oya ningingo ijya ningingo ari ingingo ifatwa ivanye n'igihe nakujya n'abavyeyi bawe wewe hari imyaka bakubwira abana bakonye n'umuhungu bakavuga we bakaguhiga bakakwirukana ariko ari imyaka igeraho baza none we ni gute wayi ati sivuri musore namaki wayi kora kwa sasa hari ingingo ifatwa ivanye n'igihe so muri kijya gihe yari sawa ariko ubu aho tugeze abana Burundi twaratembereye twabonye ko aya mazuru yacu sinzima irayafise ahubwo kandi n'abatazi Burundi ko bubaho barayafise aya mazuru sasa kumbe ni ibintu biri mu bwonko bwacu ariko bitabaho kubwa ngo tugiye n'abarongozi ngo bitwa ko biyiba kurusha abandi barongozi b'ibihugu byo hanze ntibiva ngo kubera afise umutima mubi oya biva mu kibano cyacu twakuriye abarongozi bacu benshi badutwara bakuriye mu bavyeyi batese inyama papa barurira nyinshi papa rikunda bacumva ubugari papa niwe barurira bunini hamwe na sigaza twebwe abana tukaca tuba ba escrojanti tukaza turatinga papa hejeje dukura amasahani nko kumengo ni ndero kumvisha gatuzurize none agashebo ariko bigenda gute no ya sasa yace bikreya abana bikunda kavuti nanje manze kumukuru dutanga nihe nsamaze kuba umurongozi ko yari umurongozi w'umuryango so nanje maze kuba umurongozi kanihe papa nkakujya kumurongozi umurongozi ni wakwiye mukujya ni wakwiye kubarisire ko abantu biwe bose bariye acaje ubwa nyuma kubera umurongozi biheze atararonka abo mu gikoni baragwana ukuntu baza kumuha ariko wewe n'umunyagihugu ino bibuze baguha n'igitutsi kwanza wewe wacerewe cyangwa ushaka kubita isahani zibiri wewe kwanza yariye rabo umunwa yavuye kwifuta n'ibitutsi cyubijya ingutariye akacije igitutsi okujinja akacije igitutsi wewe umukuru w'igihugu akubwiye urarinda iyo sikarite mwana none kurinda sikarite ni umukuru w'igihugu gusa umuvyeyi none umuvyeyi yavuze uti umwana bagabo ari imbere y'abandi bana hajya ni nkira no kuraga aho amaze guhitongo hajya nimba ritonga bayari guhaye imbere y'abandi bana akavuga uti bana abamaze kubiyeze wewe yaragukoreye promo umva si promo hajya nje numva yuko ndumu prince yani ndi umwana wa president kabisa yani ndi imfura yavuze uti muri abana banje aba uyu mwana yararinda ubwo mukomera bashasha bwira abandi bana bose bamukomera amashi wewe urumva wewe nyine icyubahira kubereye umu MC akaba ari bagusabira amashi ubize cyubahiro tonto cyaje nari mu nyungu kaje mbona hari abantu bariko baravuga ngo ngo uvuga abantu sishaka no kumva ngafate gutera ngashira reka meditira ijambo rirakomeye
Hello tout le monde, muraho murakomeye, j'espère yuko meze neza, muguwe neza, mushimana nkuko natwe dushima Imana muri BI. Ni Gloria ya Munezero, no musinde mu kiganiro, turi kumwe n'umukolege, turi kumwe n'umushitsi twagendeye iwe, n'umushitsi ariko twamusanze iwe, nagomba ndabaha ikaze bose bashaka kubaramutsa, hama dushobore kuganira. Umahoro neza. ariko je nk'umuhost nari gutangura before iwawe. Yego nta kibazo kuri jewe nakire. Everybody was popping out today. I go body name extra but everyone was camera fan but nkuko bivuze anako turi kumwe turi batatu. Turi bane. Bane. Na namwe bagi jewe na Gogo na Honorable Mkombozi. Ni honorable ryo. Ariko reka nawe waramutse. Ya tubandane. Mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho muherereye. Tukaze Imana toma kweri Mkombozi. Hanyuma iyo honorable ryo rikwera ndemera mw'abantu. Nibyabaye. Ariko sasa nituce tangura kubaha indoto itabaye turareka kubera ko ari ugenda muri fete ukaza wumva ngo honorable agira tange kado. Ubu honorable agira tange kado abantu bakaca bitega binini ngo mwasoma telefone murabe kado y'ubukuru iyo bagabo. Atari umuntu nyene arinda usanga n'amahera nyene inzu yatanze Bora bashitse kwa ujane n'izina ujane n'idefande y'izina. Okay, nkuko yabivuze Mkombozi twamusanze we yaduteye iteka ryo kutwakira muhiriwe, mwabonye ko twakumwe n'umwana wiwe mutwihanganire, hanyuma urumva n'umwana muto yishakira papa wiwe antwa bisa usa n'umuvyeyi ari proche y'abana Mkombozi. Je cyane kweri cyane kuraje simunda no kuzunguruka cyane. Ya kubera ko umuvyeyi afise imyaka kuva ku mwaka w'ubusa gushikira kuri 6. Ni imyaka umwana wawe ushobora kumurera. Ariko maze kurenga ngaho atangwa kuregwa n'isi kugategeza kubwira abagenzi kwishure sasa kenshi ariko kuri siza n'ahantu heza cyane ho kwicarana n'abana cyane kugira ngo ubahijya fondation nibizoza bizosanga bafise fondation nziza izobakanga. Turaheruka gukorana ikiganiro twariko turakorana mu bintu bijanye n'amatora yari yitoje mu kibanza cyo bushinga amateka nk'uwigenga, hama hambavu y'ivyo asanzwe ari umu artiste n'umuririmbyi, nico gituma turiko turakorana na Parfait. Jewe ndamubaza kuvyerekeranye ni Extrembo turavugana kuvyerekeranye n'ubuzima bw'amabw'ivyo mu matora, experience nyuma y'amatora, hama Extrembo nabo bakorane kuvyerekeranye n'umuziki. Nibaza yuko mwese turatumuca muronka ivyo bivuga gusa Extrembo bakorana kuvy'umuziki. Mkombozi Lucifer, congratulations for the Silver Award. Yeah. Thank you. Congratulations. Nk'umuraperi. Ego kabisa. Ni ibintu bishikaga kugasanga umuraperi afisiga cyane ngaha mu Burundi. Congratulations. Yeah, merci sana kabisa. Ariko nyene dushimire abafana kuko sijewe nigabuyemo bijya bajya abantu bose nibo bavuze uteka twishire ku muntu umwe. Reka abafana baje kubera wakoze. Ego ico naco kweri na gushimira Imana cyane nanje nkishimira. Ego kweri. Uba wumva gute none? Uba wumva d'après nk'imyaka mumazemo muri ko murakora ukabona bijya bibaye uba wiyumva gute? Kuri jewe ni confirmation kubera ko je Imana irankunda nkumva n'isoni. Kweli kabisa kubera ko jewe raba namaze imyaka 6 je nakora music, ariko ndagaruka ariko bado abafana ni kujya nyene abantu nakora concert ndije nyene abantu bakaza bakuzura nakwita tu afata imisaraba tu mvuga uti Imana none ko imvira imyaka 6 benshi nabo mara umwaka umwe badakorera umuziki tuba bagiye hari n'abandi bagenda kandi bahari uragiye imyaka 6 ariko umuntu Imana nkunda muri icyo gihe nka confirmation cyavuga uti wow ya confirmation Imana igume yinyereka kavuga uti wewe ndacaye kumwe nawe reka ndakwereka ama surprise ni menshi niwo buri mpene n'ikiziriko buri depite ubure nabandi Imana yevuga uti ya mwananje uno mwaka wawe kandi niwo mwaka wawe ukwezi kwa mavuko uzo depite tuza kuronka ibyishimo Mkombozi
mu matora wagiye nk'umuririmbyi kandi abantu benshi bari bafise amakenga mbega Mukombozi hamwe yoba umushinga amateka imiziki kweri azoyibandanya je ikibazo ngaho cangira nico nyene mbega dufate nk'uko Mukombozi yabaye umushinga amateka umuziki yari kuwukora nk'uko ubu awukora ija ugasanga nk'ubu dufate nimba Mukombozi yahora asohora indirimbo imwe ku mezi abiri gacu usanga arabaye umushinga amateka yo gumasora ku kwezi siko mbwira Mukombozi uzoba ku kwezi canke focusinga n'ibikorwa by'igihugu abene igihugu kubakurikirana ikintu kimwe jewe umuziki nkora nigeze kuwubandanya kubera ko umuziki ni kiraka c'Imana yampaye sasa no kiraka c'Imana yampaye kubera kiraka c'abantu bampaye kiraka Imana yakwaye gute none impano ugenda kwitoza kwande kugira ngo none uvuze ko umuziki ari kiraka c'Imana none Imana yacishiye yavuze uti ari ubutumwa nshaka kuzotwarira ku bana banje mwisi sasa nzocisha muri ubu muziki sasa niyo ebane none uzamwibuka Imana nje bigenda gute kandi kindi nakigiye umuziki nkora n'ubudepite birasa uzi gute yani bimeze nka kurya ko umuntu ashobora kurya ubugari ubw'umwumbati n'isombe mwijoro nawe akaca kubita imyumbati akayitekana n'isombe abari wa mwumbati nyene jewe ino nari nserukira abanyagihugu nari umudepite ariko ncishije mu muziki hariya sasa ngiye wa wundi sasa shira no mu bikorwa bishobotse yani abajeje bikorwa cyane kurusha no kuryohera abantu sasa je kuzoba mfise vyose byari byiza ahubwo rimwe na rimwe nimba nakosheje nkikubita imistari naragize ububono kubera iki tegeko je naritoye narasamaye none waritoye bakashaka kuvumagura bakakuvuga nabi bakajyana nkavuga uti none amumbabarire pe kera jewe kumbe karanciye mu kandi n'umuntu yaje kunkonvenka yari nuze Ujya yaraje ambwira ibyumviro biraha ariko nabo umengo afise rezo nakwita Mr. Jewe n'umwuga kwera mwari kwibera aho mwari from ndimo bantu tugende improvisa nk'ubu dufate urakoze ikosa nk'umushinga amateka abantu bari kora kuvuma basaba imbabazi rero improvisa ye mumbabarire barundi kazi mwona ibi bintu ndacyari mushasha muri akana kazi niyo mpamvu hari abantu bigize inzobere baca bamanura ngo sinya hajya nuko nyene ariko nanje mvuga uti kubera abatamanu ubaha cyandasinya kumbe sasa suko bigenda kumbe narakosheje ariko si kubera inyungu zanje ntanaruswa nariye oyani kubera ubugutu n'ubushasha mu kazi mwakoze Ora sinashiba mbabarire Mukombozi tukiri muri ibyo nyene umva tureka tuvanga umuziki n'ibyo amatora uri umuntu ashikirana cyane n'abafana kukuntu ufitaniye ubushuti umuntu yaje agusanga uramwakira ugusabye ifoto uramwakira ukora ikosa ukamengana ibintu bisanzwe hari abashobora kuvyanga bwati genda umustar nyene ugasanga hari abagenda n'aba bodyguards n'iki mugabo wowe umengura umuntu ari proche cyane n'abafana ni wibaza yuko umufana no gufata amategeko kujya nyene wari kubifatanya gute wogumye urujya nyene vya vrai cyane hobaye mwakanu kasa ariho gusa protocole ariho gusanuzi ariho amalimite tuza kuba ariho kubera umuziki no kuryohera abantu mu mutima ariko uyu ugiye mu bintu by'ubudepite rimwe abari ibintu sasa bigenda mu buzima bw'abantu sasa sinondera umwanya wo kwifotoza kandi ari umuntu hiyo numva yuko bamwinjiranye hari umunyagihugu hiyo wageramiwe kubona sinojya gufata ngo ngere kwita n'amakonsere niyo bamenshi sinojya gufata ngere kwita konsere nzi yuko hari ibikorwa byinshi mfise iyo za Kibitoki cya Rugombo ifuko ngenda hari abanyagihugu hari inyubako ziko zirakurikiranwa ifoko mba ndahari ubwiye ngo bakwite mu isima ntoyi bakwite mu ibintu bya fake uko sasa hariyo chance z'ubuzima sasa muri ico gihe wari ushaka akazi gusa ndakuryohere n'uburyohe sawa ni sawa ariko rafise indi nzira ashobora kujya muri YouTube ukayumva
ariko ujya nawe ariko barahohotera yindi nzira afise niyahe Imana na wewe sani Imana yaciye kuri wewe kugira ngo ushobora kuserukira Imana neza hajya uzane solution sasa wowe ucugabira Imana kubera umuntu okay muri binyene wari uri kuravuga ni ikintu cyose umuntu acinjiyemo arafita cakunda canke kitakunda arafise experience akuramo wewe warinjiye mu bintu byo kwitoza uraba mu matora twayirukana taraja mu myiyamamazo dushaka rero twinjize mu buzima tubwira ingene vyari bimeze c'était comment kuko hari abantu benshi biyumvira ivyo tubonera ku mahezo sose hama hari ibintu biri behind wowe ibintu wasanze muvuga uti ibintu byo vyari bishasha nta nivyo nari nibaza ivyari bigoye vyari ibihe vyari byoroshe n'ibihe avant ko dushika ku musi w'amatora n'inyuma y'amatora muri rya misi y'imyamamazo kuniki okay ibyari byoroshe cyane nuko impusha urabona ko intwaro aba mustantere n'abakibe barishi bari ku mugambo twari utegetse muri ico gihe jena deja mu Burundi iyo utari kumwe n'ubutegetsi bakwita utavuga rumwe na leta iyo ni jambo jena nifuza muri amashinga bateka barihindura bavuga basi uharanira ikibanza kimwe na leta kubera uvuze batavuga rumwe na leta mengo leta ivuze kwiza kubaka amabarabara wowe uvuga tubomore ngo murapingana arakanu kurwanko kinjira sasa ariko ya abamusanteri narabasaba impusha ntibigeze bangora kandi narinzi yuko abazava bigora kubera amakuru bazakubwira utari umugambwe reka n'uruhusha barakugora ariko bakubuza bakugisi barakuburaguza ariko je vraiment ya kabisa hari n'abamusanteri bamwe mu gihe bancoreye baragucoreye genda kwemera Nigenda kwemera wanayivunda gwa naye gitoro je keriga so ubwo muri icyo gihe arako kantu nyene kaba kaje kavuga uti hari ubwoba bagutera imbere ko winjiramwo uko ikindi nacyo cyanjyohera n'ukuntu abanyagihugu baza ku bwinshi kandi bakumviriza atari mu by'umuziki gusa wabanza kubaririmbira hanyuma ni icyo gihe nahagarara nk'umupasiteri nkaganga korari nibyo sijari bindimo rimwe ahubwo sasa barageze korari nakubita umudiho nkwejeje ngaca kubita sasa pastor yaraje nkubita sasa ki pastor cyangwa ishehe namwejeje uko yaruko sasa uko bivanye n'icyo shaka mvuge n'umuziki wanje nkaraba ijambo kanaka ari muziki nkacinsigura uko ariko nyene byari byoshe kubera ko experience naronse mu experience nini kubera ni jewe ntari mfisa amahera kurusha abandi none ni byanyeretse yuko n'umukene nawe arongora kubera none wari ufise amahera menshi ni nari mfisa amahera make kurusha abandi kubera benshi n'inzobere none je no kwigeranya n'abayiprona none je no kwigeranya n'abafodebo amahera bajya harimo abadepite harimo abandi bahenda none wa independent none je no kwigeranya na Dedon sasa reka na ariko nyene Imana ikirabikora narabarushije bose bandusha amahera cyangwa kumbe n'umukene nawe ararongora agatwara umugore umukire ikindi nacyo nje nari mfise nyango n'amashure make kurusha abandi twagenda mu diplome abandi n'aba universitaire n'inzobere abandi nabigisha mu université ariko narabonye yuko n'utize nawe nyene yorongora imbere y'uwize ko experience naronse ariko ibindi nabyo byari bigoye peut-être novuga ko abanyagihugu hari ikintu kibari mu bwonko bafata yuko iyo baguhaye ubudepite ugiye kurya amahera ugiye kwiberaho neza sasa ifo kubacorera sindi ko abadepite bakera ariko babamenyereje iyo yaranduhishije cyane wategetse ko cuba naraboya je nabura n'amahera y'igitora y'ingiye nabura n'amahera yo kuriha reka ibikenewe amabafle nkaca nangura kuva ngaho ngende guha umunyagihugu azontore ugashaka kureke nakare kujya gukorera abarundi ugiye mu myikomo nakare ugiye mu muzigo kubera abarundi n'abantu ushobora kuba uri kuragwanywa n'uri kuragwanira n'uri kuragwanira umurundi ashobora kuba akaba ari kuragwanira kuko urazibira ingumu ntimushike ko zona agudwiza ingumu abantu nk'abo baragoye abantu nk'abo bakora abarundi bose ariko gusa ko bagiye ari igihe bahimbana amahoro hari igihe bakorera neza bakagutera ariko gusa ntitugushaka we kwanza ngo umuvyibuha
sasa jewe sinima shaka cyenda gwa kandi n'amahera mfise ibibazo byanje mvuze uteka negure n'ibyawe ndabishire ngaha cyenda gwa n'amahera sishobora ufise ikintu uri kuramuronderako erega muri cyo ijwi igira iki bagutora ubushikira ubudepite ngende kubakorera ngende kugira iki ngende kubakorera nyene none ifane rero kubakonvenka genda reka uburundi n'ubukeneye amahera uburundi bakeneye umwizigirwa genda n'ubwizigirwa bwanje uzi kuba umwizigirwa kuntu bivuna hari ubushonje umuntu akaca kubitsa miliyoni 100 ngaha karura reka kuba umwizigirwa biravuna sana sasa kuba naremeye kuvunika man cinda bakandi nandi mahera okay jena gitwire ntanga none nogonya gute gitwire ico cyahanshi negitwire kubera kinda kuryosha umuntu akuze ndakwereka imigambi nuko umuntu akuze sinda kuryosha muri abana bara invite bawe basi sinkaba jewe ndakubwira imigambi ndagufitiye nakwereka n'ukuntu tuzoyishikako kandi turi kumwe kandi si jewe nyene nje na wewe jesi ngiye gukorera ndi wa muvyeyi mujyana kurima akazofusiganya itongo ariko ararimye na wewe haje go kabisa jewe nene je ndagomba kumenya amatora yaraheze umubanye gute nabajya abantu muri kumurahiganwa bega ho bahariho ama feedback muhora muganira ati canke nyine ivyonye twari dushitse inyuma jewe mukomeze ntarankonvenkana nishaka ivyonye uza kukimwumbariza dushitse kuri inyuma amatora yaheze mugabo nshaka ko ambwira none uba wamana misi yose ibintu uvuga ivyo wavuze mu cibitoki ibindi ucubivuga mu bubanza ucubivuga hehe wamubitegura bigenda gute ibibazo abarundi dufite turabisanga ibibazo ugiye none speech nza kuzana simbona ibibazo biri mu gihugu nkazana inyishu none muri ico gihe abarundi bose dukeneye inyishu imwe uravuye bubanza ugiye mu cibitoki uvuye bubanza uza kuvuga byende vy'ububanza hari ibyo duhurirako hari n'andi maka abari MP distingue sasa kijya kintu cyo mu cibitoki nko mu cibitoki babaye mu birimi bw'umuceri par exemple muri ico gihe cyo kimwe nabuza kubwira muri bata nta n'isuka bazi gufata rero uraba ikibazo bivanye n'ahantu ariko hari ibyo duhurirako par exemple nko kuvuga yuko bana twe dukeneye ibyo bintu by'amacakubiri ko 40% nguri zuru indi 60% izuru igihugu bitwagwa n'umutama abatama n'ugwaruka abatama bazinzira nibazi kunyaruka twebwe nani tuzinzira tuzi kunyaruka sa dukeneye aberekana inzira babe bake aberekana inzira nibo babenshi abenshi nibo abandi baje gukora sasa wewe werekana itongo babe 40% twebwe naho dukubita isuka turi 60% hanyuma muri ico gihe abatama bakurambere ka 100% ugwaruka turi 60% nico ni cya twese bivemo kwanza je nanguye kugwa akazi kugira ngo ndakuravye izuru zo ndaguhoye ubusa kwera izuru ryawe na kamera ifata none we nakozo ndaguhoye ubusa wewe urazi kwifatira kamera yawe urazi kuvyifatamo neza nico nkwiye kuraba urazi kubaza ibibazo vyawe urazi kubibaza neza uje kusaba akazi nibyo ndaba izo kalite none ntanguye kuraba izuru none we izuru none rirabaza ikibazo kugira ntagira abarenga cyaduhomba igihugu cyagihomba kubera iki ya mpano Imana yari yashikishije mu Burundi kugira ngo uzofashe igihugu ko Imana iba yamaze kubipanga ariko bivanye n'ukuntu abarundi baboshwe wa muntu arabuze ikibanza cyangwa ukibana bafise amazuru nkayo yiwawe twarakwije 40% cyane twarakwije 60% muri icyo gihe sasa pardon urafise ubushobozi ariko turahomba ubarenganije none yagihe umutama abandanya ubu Trump atwaravize imyaka ingahe ese mpamvu ariko wibaza yuko ba Trump ari babaye abasoda b'igihugu cy'Amerika byo genda gute sasa ni byiza utama abe imbere cyo bashiramo bajone hari bashobora kukuramo akavuga niyo mpamvu huba abarundi turi imyaka y'akazi sivyo muri ico gihe sasa dushaka batwereka itongo turime abatwereka iki kubwira kera twabigenza uku twe twacha twiruka ubu tukeneye kunyaka twacerewe abarundi tonto byaducereje
ubu turi muri speed bisaba yuko speed yiyongera sana vitesse yiyongera. Okay. Hanyuma mwijoro ryuko buca haja gutorwa imyiyamamaza iraheze uricaye uratanguye kwiyevarira ukavuga uti mbe washa nta hantu wiyumvira uti mbe washa noba ngaha nararegeje ngaha sinakoze uko vyari bitegezwa kugenda ntama vyaca bikurikira gute vyaba bimeze gute? Gute nko kuvuga ijambo canke iki? Urumva iyo dufate ngo biyonje kubaza nk'ikibazo nka wewe hari igihe mpeza nkaca mvuga ntiryo nibagiye bashaka kumubaza iki kintu par exemple. Rero nibaza ko niyo uriko urategura nk'ivyo bintu nta na nimwe vyigera bishika ukavuga uti bujyanye hano hantu hari ikindi kintu nari nibagiye ifoko nyene ifare ko ndabigenza uko ifare. Nibaza ko umuntu wese yajeje ikintu ariyevaluwa wewe nawe umaze kwiyevaliwa avant y'amatora wiha amanota ngahe wabona bizoca bimera wari wifitiye icyizere ukavuga uti bivanye kuko nibaza yuko uraraba aba concurrent ufise concurrence nyine ukavuga uti biba bimeze gute peut-être aba babikoze neza gusumba cyangwa ukumva biracitse intege biragize muhuye byagenda gute nagukiriyemo jewe sasa nibyo kuraba konkira jewe ntacyo mfise ndamurabira iki nandi wigero biraba ndamurabira iki kwanza umukonkira wanje gute shaka kubaka Burundi mfise ivyiyumviro byanje nawe afise ibyiwe ngakujya kwa equipe y'umupira je nuko ndabifata je ndi umugavyi none defenseur y'umukokira wanje ariko twese turakeneye none muri equipe imwe equipe imwe y'u Burundi twese nta numwe avuga ngo twonone Burundi twese tuba dushaka kubaka rero ko muja hamwe mukaja nico kintu sasa nifuza yuko iyo mentalite izoze yuko dutangure emigambwe ibe nk'ama ministeri hamwe nyene umugambwe uvuga uti nkuko jewe avuga uti bana jewe umugambwe ntanguje par exemple ko je shaka kwica muri politique ya yani umugambwe je ntanguje ushaka nkini nomero y'ugwaruka ubona muri mbona kazoza irahari okay ugwaruka ngaha hari abamotari bakora amasaha make ifuka bato 24 heures kugira ngo moto imwe ishobore gukoresha babiri ushomeri bugabanuke avuga ati icyo ni gisata cyanje undi nawe akavuga ati bana jewe shaka fatira igisata cy'uburimi twebwe uburimi twebwe ibyo twokora ibi nibi kugira ngo buri mu Burundi bwiruke sadi tugo twiyamamaza ikaba nka ministere kanaka ukiyamamaza uvuga uti nzoba ndi muri iki gisata ndakiyamamaza ari muri ariko bishitse tugahura wowe kabari umugwaruka nanje mugwaruka tukaraba sase nzi umwe wese ikaba sase bana ujya yavuze iki wewe aho sani ushangwa kuvuga uti hari umuntu ifuko nza ndaravya ivyo wewe yapanze nanje ndabijyo nabuze kugira ngo turabe ukuntu ariko urukonkira butangwira peut-être ngaho kavuga uti uyu turasangira igisata cy'ugwaruka ariko ashobora kuba n'ugwaruka we akavuga uti education scolaire nanje nkazireta gene nshaka education sociale none muri ubwo gwaruka nyine akabari gutundi duture departement nana hamwe ushobora guhuza Imana yaraguhaye isezerano ari inzira yayo yamaze kuguha nihajye nk'umuntu yamaye umugambi w'umuntu ariko akimufirako kubera ko siwe sinzira yiwe ni bya bindi rero ubica biza muri bya bindi nenda kwaje byo kwiyevaliwa kwiyevaliwa yego byari bimeze gute nawe je kwereje ntari mu nyishutu kubera ko jewe kurabona na ukuntu nabikoze n'inzira nabicishije ngo zari zitoroshe sana hamwe nyene mvuga ati Imana basi mvume nkora na gato tubasi bishoboke mana ariko ukuntu bishitse kugita kuvuga nk'ijambo par exemple kubera ko il vrai ari igiye uvuga ati kiya kinayikuruka bagira ariko sinicuza nicuze kubera iki kubera ko ni mubyo navuze nta kimwe navuze kibi uko biri kose hari ibyo navuze nta kibazo icyo nibagiye ofuma wibagiraho kuvuga nabi hagize kwicuza mu gihe uvuze nabi ariko wibagiye ntacyo wononye ntacyo wubatse uri bien yani nta cyaha wakoze nta mugisha waronse uri hagati warize komboza ariko wibagira kwishura ikibazo ugasanga kiragukujemo sasa example yo kwishuri irimo dictature kubera kwishuri tuza kwishura ibyo mwarimu yanditse ariko muri societe wishura uko vyumva ariko ugasanga twishyuye cyo kimwe komboza uriko uravuga ntushaka kwicara muri politiki kandi uriko bituza nk'umuntu yigenga hari impamvu ituma udashobora kwicara muri politiki iki kintu gituma uvuga ati jewe nubwo vyogenda gute sinogenda muri politiki jewe kubera ijambo politiki ntazi icyo isigura niyo mpamvu bingora ariko ugiye gukorera igihugu sinobihagarika
niza gukorera igihugu ariko politike imwe ryo kujya kwitoza w'umurongozi w'abantu bijya jewe mu bisanzwe no kujya muri ibi ko nabona yuko batagenda guserukira urwaruka kandi nkaca mvuga uti abapolitisi kenshi ibibazo twagiye mu Burundi byaca mu rwaruka bakonvenka urwaruka bakabwira mu Burundi bwejo uti no urwaruka kanguke abantu bazoza barababwira tuko turi Burundi bwejo hageze kurwana bariko barajyana imitima nkaca guti muze mu Rwanda no tubaye uyu munsi mu bibazo cyo uti no dukanguke kandi kindi nacyo kacira biyombona kazoza ko yaje sinozana yindi dufati iyo nyene ko ni nziza ni bavuga ngo reka dukubita umuntu ko bikose ni byiza sasa reka sasa iko yaje nafashe igisata cy'ugwaruka reka sasa ndabe sasa ndabicishe mu nziri yawe kugira ngo aba bantu tahurana okay reka tubandanye sinzi ko twogira tubandanye rero no kwishyura neza ego nyuma y'amatora uyu yari yakubajije ikibazo na jewe gisa ntaco sinzi ko nariko ndamubaza abajya abantu mwari kumwe mu matora bariko baritoza before yuko amatora atangura mwarahoye igitega yego ndagomba kumenya rero ubu umubano wanyu umeze gute kuko mwari mufise vision yo mwese yo guteza imbere igihugu yo guserukira abene igihugu ubu imigenderanire imeze gute murayanga mukafise groupe tavugana ariko sasa ikindi naco iki ni gihe cyuwarimye kwimbura utarimbura kurima katugenda mu bikorwa twacha kwama muri politike none kiyo none harayandi matora y'ubudepite agiye kuza none nimba twahuye kugira ngo tube abadepite ni nkuko twahuye kugira ngo dutepose mu bwarimu none bakaca bugara yanse muri abantu turaba none ho nanzi atwaye dufise muzirika dukre ikindi kintu turaba kundi kuntu twoshaka kugira canke cha politike kandi si politike tute politike kubera jewe sinagiye muri politike nari nagiye kurondera uburongozi kandi igihe cy'uburongozi nayo ko ndarondera cyaheze none mbanaye ndondera ngene mu nyumba 10 ngene kurondera handi noneho mba nifise inyota yo kutegerezwa kuba umurongozi yo sasa ni inyota iyo ni ego iri kuragukwega wo n'umubiri uri kuragukwega kubera iki mbanaye sasa ni byanje nkubita umuziki naho nkivuga uti sasa ngaha umwanya reka nkubita umuziki nabate mwumvishika na igihe muriko muriyamamaza murapresenta imigambi mamufise hari imwe mu mugambi wari ufise uvuga ati uyu mugambi vraiment ndamutse ntowe nkaronka intebe uwo mugambi ushobora kuwoherako n'ubu uhora wiyumvira ati ujya mugambi jewe bana 40% kwanza bivemo kuko nta na kimwe tuzokubaka ku nzu yubatswe na fondation y'ibisiguti ifoko fondation y'ibisiguti kwera ibiregarega n'imvura iguye gusa kica gishaya kakigwa hasi sansa nta kintu na kimwe nta nitembe na rimwe tushobora kubaka mu gihe umwe bw'abarundi turabutsimbataza icyo kwanza icyo guys icyo kwa n'u Burundi bari kubabwiza kurusha ngaha no bikuraho gutegaga kuko birahaye oyaye uzi oya ningingo ijya ningingo ari ingingo ifatwa ivanye n'igihe nakujya n'abavyeyi bawe wewe hari imyaka bakubwira abana bakonye n'umuhungu bakavuga we bakaguhiga kwirukana ariko ari imyaka igeraho baza none we ni gute wayi ati sivuri musore namaki wayi kora sasa hari ingingo ifatwa ivanye n'igihe so muri kijya gihe yari sawa ariko ubu aho tugeze abana Burundi twaratembereye twabonye ko aya mazuru yacu sinzima irayafise ahubwo kandi n'abatazi Burundi ko bubaho barayafise aya mazuru sasa kumbe ni ibintu biri mu bwonko bwacu ariko bitabaho kubera ko twebwe ibyo nofata yuko muri iyi si turi muri jardin y'Imana bisigura yuko uri jardin yawe nishobora gushiraho amashurwe amwe shira amashurwe atandukanye nta kubera igisho sasa muri ico gihe ni buryohe je no buryohe kunyene twimere nubwo buryohe sasa nubwo buryohe iyo yishe n'uburyohe sasa uburyohe sasa mbashaka kwanda tuzoburonke kwanza ibintu byose byatuboshe tubikureho nukazi umuntu akabure kubera iki oyaye bakwiye fresh tukiberaho sasa tumaze gushika kwana muri ugo gwego ibindi byose bizoza okay ico ni kimwe wumva ko
Cari kimwe kubera icyo ubuzi icyo kubera je ikinda gishinga cyane cyane mu Burundi n'ubutungane kandi icyo cyonyene icyo kiri mu itegeka ko gitunganiriza abarundi sasa yumvire nimba constitution nyinde tunganiriza abarundi kubera umundi yabuze akazi kubera 60% yari kwiye cyangwa 40% yari kwiye yari yuzuye byaje kandi usanga yari afise ubwo bushobozi bw'ubumenyi ariko uko urabona sasa ubona nko muri constitution ora nk'ukwiye kuba premier vice president ni premier vice president ego hariho premier vice president gusa deuxième naho hari sasa bisaba vice president bisaba yuko vice president aba mu bwoko adasangiye na president yumva yuko ari umuntu yafise iryazuru rya president afise n'ubwo bushobozi ariko kandi yari kudishikana abarundi neza ariko uyu ntiyatwawe n'ubushobozi yatwawe n'izuba mugabo no muri ubwo koko uwo mu president bavuyemo ntiyabahabuze ni vya bindi je nibaza ko biza muri vya bindi wari uri kuravuga Mukombozi byuko jardin iryoshe ivanze sivyo no none niba president afise ubu bwoko iyo ni izuru ariko nukeneye izuke mind Rio mind lighting bayufuma bahamagara basi bakavuga uti bani muze mukora ikibazo kanaka hanyuma uza gutsinda akabari waza ni bien guys ibintu byo gutwara igihugu si ibintu byo kwiryohera ibi ni ibintu bifasha ubuzima bw'abantu si twoshiramwe ibintu atana kimwe cyongeramwe amasantima ibintu yuko nanje nzoronka akazi gute nanje no oya kweli sasa tutarava muri uwo mugozi watuboshe turacyaboshwe n'ibintu bitaboshe n'abandi kwera abantu badafise amazuru atandukanye ariko batahora nicyo nko mu Tanzania nk'abanuze nk'abagande abagande bari mu bwoko bw'abagande biwabo ntibarabana amazuru oya barabagusa kuri umugande biwabo abamasayi barabana amazuru biri wacu none twe twari mu gutandukanya n'abandi tukifise ubwo bugugu twiyumvira muri mwe kandi mwe itazana iterambere mwe idusubiza n'inyuma turacyadubuye ni muri vya bindi inyuma rero Mukombozi baraprogramye baravuga bati amatora yagenze ukunuko sivyo intebe zose zafashwe gutya byagenze uko wowe usanga nta ntebe n'imwe ufisemo malgré inguvu uba washizemo ku mwaro uri kurabivuga byose uko byagenze kose wewe wiyumvise gute personnellement tubanze tureke ibyo abandi bantu bavuga canke iki wowe ubwawe mu mutima wawe feelings yari jewe sasa umutima wanje revre yugiye mu kintu ugasanga ntiwatsinze hari akantu kaza ko kuvuga yani narizi ko nza kuhashika nkora ibi n'ibi ariko cyane cyane nabona Uburundi burahombye icyo cyambere cyaje nico wavuze Uburundi burahombye icyo ikindi nacyo naciye ko yagiye nabona ko ndi mu inyungu ya mbere nashaka kwanza ugwaruka rurinde nyagira umuntu akubwira uti gori ibi byo none Burundi kandi mvuga uti mbona kazoza kandi 60 ni yiwacu nitwebwe tuzoba tugihari muri iyo myaka simvuze ko nabandi ndabishe ariko tu no bice bazaba passionné basi ariko natwe muri 2060 tuzatwara passionné musuba tukirimo 2060 sasa uko muri icyo gihe isaba ko abajene basi fume ndabakura mu bwoba baba responsable munakubya kuri Burundi bwejo abakugize umwe responsable kubera nka urafise umwana peut-être sasa ukacu usanga umuntu ariko kubya wewe Burundi bwejo umwana wawe cyaba Burundi bwijyayejo none sasa ubona abariko arakubya irresponsable kandi wewe uri responsable none sasa akaca hageze umubazo akacabwira ngo ube responsable sasa kubera iki mukono umushaka mukubaka hajya mbere responsable sasa uko nayishaka nituzo kine match turagira entraînement cyabwite kwanda bakuri mu bwoba abantu icyo nari mu nyungu kwanza ya mbere kandi kini nacyo nasaba Imana gene nasabye Imana kuba umuhuza w'abarundi icyo nasabye Imana gushikuba sasa nkavuga neza Imana reka ndabe ibi bintu nimba atari bishowisho cyangwa kubera abantu bambwira ngo reka ndabe ko ari wewe nimba ari wewe nzoraba icyambe na mbese nyambere nuko abantu mu butandukane bwabo bazoba bose bari kumwe nanje
kandi icyo narakibonye abantu utandukanye bw'amazuru utandukanye y'imyaka utandukanye y'imigambwe bose bavuga ati agenze turamukomboze nkuko sasa kijya kintu cyabuti wawo ni Imana ashaka kureka kumva abarundi kugira ubumwe birashoboka. Donc il y a de l'espoir. Oui, hariho ashobora guhura hariho hakeneye gusa esprit ibahuza ariko kandi atana kimwe yagirizwa. Icyo kizubaka cyane so narabona neza avuga ati batirahombye nta kibazo ariko zobandanya mu bindi ariko je ntumbe nayo ishaka n'imyaka 5 gusa iheze nkengena muri mu depite go mu nshinga amateka petete muri Afrika cyangwa muri Saoni kwanda keneye Afrika tubahindure kwanza ubwonko Afrika bose kibazo ni kimwe kubera ko uzibazo twe tugira ntugiye ngo bivana ngo nibi ngo n'ubusuma ngo baratwiba oya ukubwa ngo tugiye n'abarongozi ngo bitwa ko biyiba kurusha abandi barongozi b'ibihugu byo hanze nibiva ngo kubera afise umutima mubi oya biva mu kibano cyacu twakuriye abarongozi bacu benshi badutwara bakuriye mu bavyeyi batese inyama papa barurira nyinshi papa rikunda bacyumvye ubugari papa niwe barurira bunini hamwe na sigaza twebwe abana tukaca tuba escrojanti tukaza turatinga papa hejeje dukura amasahani nkuko umengo nindero kumvisha gatuzurize none agashye ko bigenda gute no ya sasa yace bikire abana bikunda kavuti nanje manze kumukuru dutanga nihe nsamaze kuba umurongozi nko yari umurongozi w'umuryango sa nanje maze kuba umurongozi kanihe sa kubera Imana iraturema isika dukora sasa ari abantu bakozwe nakugera umukobwa yabaye indaya kwera umuhungu wiwe wa mbere yamubabaje acha nabanje avuga ati nzobabaza abandi ariko hari nabandi bababaje ariko batababaje abandi sasa Imana yaramuremye ariko ujya muhungu yaramukoze sasa natwe kubera abantu mubona barakoze uvuga ati okay mani bafashe kwe nawe ukora biwawe ugasanga abana sasa batangura ibisanze byari bikwiye yuko papa nkakujya ku umurongozi ni wakwiye mu kujya ni wakwiye kubarisire ko abantu biwe bose bariye acajye ubwa nyuma kubera umurongozi biheze atararonka abo mu gikoni baragwana ukuntu baza kumuha ariko wewe n'umunyagihugu ino bibuze baguha n'igitutsi kwanza wewe wacerewe Shanga ushaka kubita isahani zibiri wewe kwanza yariye rabo umunwa yavuye kwifuta n'ibituzi cyubijya ingutariye akacyo gitutsi okujinja akacyo gitutsi sasa stadiri kubera ko twakuriye mu bavyeyi batavuga ati mwarurire kwanza abana je mwiri wanje uvuga ati abana kwanza munini abana anywa je uko bisigara kose je nta kibazo kubera ko uko umuntu akura nuko akenera ibijyo by'ubwonko n'iby'umutima niyo mpamvu umuntu akuza usanga amajurnale yumva amakuru yumva utundi agende gusenga akeneye ibyo bya roho n'iby'ubwonko hanyuma ibyo by'umubiri umuntu abikenera akiri muto kubera ni fondation bari kuyubaka akiri muto sasa twebwe usanga umupapa niwe ashaka yene gushumuka umwana niwe yarakeneye kuba ku mitwe turabicurika twarabicurise sasa abantu bacuriswe kuko bikoze narongora sasa icyo ni kibazo cya Afrika nzima twagiye turagira sasa ugasanga gugwanko sasa ikindi nacyo ugasanga twakuriye muri nuze society tari libre twebwe nta liberté dufise ninza habu zacyo utange ibiciro by'inzahabu n'umukiriya wacyo urabona twebwe nta biciro dupanga abadipe bapanga kandi ari nabo bakiriya bacyo sasa nta liberté dufise na santé twebwe imiti dukoresha twebwe iva hanze kandi n'umurundi ngakoze umuti batawemeje natwe twebwe nyene abarundi tutonga kurwanya ko tukora ibya satani nibibi urabona uko kintu usari nta na liberté dufise none dufite nta liberté dufise no kuvuga ko tutari kuki bado peut-être twaratambutse ariko nyene byo kwikukira nyene mwajya kwikukira ivana n'ugwego hari umuntu yikukira kubera yajya rimwe ku munsi ugajya kabiri akavuga yikukira Shagi aragenda n'amaguru sasa kwikukira nago n'ugwego bagusanye twe twafashije yuko ari rwo gwanyuma ariko sugwanyuma rujya abyo giye n'ubwo gw'intango ariko ni sawa c'est plus ou moins imyaka myinshi ariko none nta jambo wumvise ikwiye guhinduka no yincyubera yigeze kuvuga yuko ubukoroni butaraza twarakora amasuka ariko ubukoroni buje nta masuka tuzi gukora sadiri ko kwinjiza cyo tuvidura kubera kurusha none kuva kera ingwara ibateye imiti barayironka ariko ubu twebwe hateye ingwara Ebola nyatenga muri Kongo imiti yavuye hanze
abakongomani bari barindiriye no kuvuga rero gupfa. ko batama abasokuru bari baciye ubwenge Okay, kudusumba bari libre subwenge societe itari libre kubera iki twebwe reka ndakubaze none ikirundi n'igifaransa n'igihe gifise amanota menshi kw'ishuri igifaransa okay none reka wenda kubaze uyu munsi uwavumbuye Tanganyika ninde Livingstone na Stanley none siwe wayivumbuye gacha wimvira none basokuru bari impumyi nibayibona ariko kubera histoire wayatwandikiye n'uyu nta na liberté d'officier ya histoire yacu twebwe nta na liberté d'officier ya histoire yacu ahubwo ngira ntibari bazi ko biri ya important none kubera iki tuvyigisha none kubera iki tuvyiga oyaye reka ndakubwire sister umuntu ari mu Kirundo yarazitanganye oyaye reka ndakubwire kuva kera ari ibintu bitaje n'iterambere uburimyi ubworozi uburovyi no guhiga ivyaje n'iterambere naturellement n'ibikoko birazi guhiga n'inyoni zamaze genda guhiga kuroba nona iyo natire yari ihari abatama bararondera ubwato ngira ba Kongo bose gushika Zambia bose ntibayibone tadiri twarandikiwe sasa abantu bataye libre kenshi baragira ishavu nyuma twe tugira ishavu cyane kenshi uzora bene imbwa ushaka kwikara uyima liberté imbwa ushaka kwikara uyima liberté n'umumvu n'umuntu ushobora no kugura akamodoka umuntu akagira ishavu kibena n'iryo shavu ari kuyehe tadiri kubera atari libre agashavu none urabona imbwa y'umukoma igorana iri libre nonye nikirenganira ikaguha liberté c'est-à-dire sasa abantu batari libre kenshi baragira agashavu niyo mpamvu ino na politike zacu niza agashavu nabo tuko turabwirana nishobora kubwirana tuvugirane nk'abantu harunga nk'abajya ukuri n'abashenzi na Burundi kuntu babutaye imbazimbwa nona you see yani kandi ugasanga umuntu yumubwiye uko ho gufata ijya manuro yawe acafata cya gitutsi na wewe umuntu ayo bariko yakubwira byavure ariko yakubwiye mu nzira cyo gututsi ahubwo nufata ijambo ufata rya son kora son rya jambo yavuze iti wewe vanga sio kimwe nakubwibana wewe vanga kicara hariya asio kimwe n'ujya vanga wicare hariya ujya nimwe ariko ujya kubera kajya kantu yashizemwe ugitanga kwitwararika kajya kantu kurusha ijya jambo sasa uko umaze kubimenya bica bikorohera mbese ni byiza ko tubimenya kugira ngo bitworohere sasa turafise agashavu kuja kibazo cyanyuma mfise twagiye tubona president nyene cubahiro president Evariste Ndayishimiye ngo waradutaye mwaki ngobozi je sinzi nivyo arimo yavuze ngo yabonye yegeranije abantu muri concert yibaza ngo nibindi ngo ni sawa bivanye na commentaire yagize ujya munsi navyo wavyakiriye gute kuri wewe wavyakiriye gute jewe sasa jewe kwesi ziko ntandukanye n'abandi canke sinzi kweri ariko sinandukanye n'abandi ariko gusangira ngo ni kubera benshi Imana turayibwira cyane kurusha kuyumviriza yango nico kibazo je ndakunda kumviriza Imana cyane kurusha kuyibwira sasa itandukaniye hehe kenshi turakunda kubwira Imana mfise ibibazo ibi ariko Imana ni nyishwe kandi ibibazo byacu urabizi ariko bisaba amahera yanye n'inzu kumbishaka kuguha inzu gusa ngusabye bike Imana kenshi ndayishira hejuru ibintu byose hanyuma nkayumviriza hanyuma sasa mu kuyumvira niho hari inyishu kubera ufite ikibazo kuva gusa natwe tuma tuyikoresha gusa kenshi iyo dufise ibibazo bituremereye niho tuma dushaka twicare twenyene mu nzu ushaka numviriza shaka nuza kundondera mu gisi ho ndi na telefone ukazimya ushaka wumvirize ryajwi nawe woshwana n'umuntu ku murango mwijoro rikubwiye uti kubera ki mwashwanye ariko nderi inzira nziza ariko akacazi irindi ijwi rikavuga uti wari kumudiha ubwo wamvise gahoro none najya amajwi abiri fo kuzura yumviza buri munsi yarakubwiye icegeranyo nico cegeranyo gikuru kitavuye ku muntu ari we wese sasa nimwenze kwicara ukujya jambo wow Imana ari nkijuriza je mu ijoro saa 9 jomba ndi maso kenshi nibaza no kwandike nakwishiye mu ijoro usanga hanza kashimira wewe umukuru w'igihugu akubwiye urarinda iyo sikarite mwana none kurinda sikarite none umukuru w'igihugu gusa umuvyeyi none umuvyeyi yavuze uti umwana abagabo ari imbere y'abandi bana hajya ninkira nko kuraga aho amaze guhitongo hajya nimba ritongo bayari guhaye imbere y'abandi bana akavuga uti bana abamaze kubiyeze Waya yaragukoreye promo. Umva si promo ajye nje numva yuko ndi mu prince. Yani ndi umwana wa president kabisa yani ndi imfura yavuze uti muri abana banje aba.
uyu mwana yararinda ahubwo mukomera amashyi abwira abandi bana bose bamukomera amashyi we urumva wewe nyine icyubahiro akubereye umu MC akaba ari bagusabira amashyi ivyo cyubahiro ngiye nari mu nyungu nkaje mbona hariya abantu bariko baravuga ngo ngo yovuga abantu sishaka no kumva nkaje mfate gutera nkashira reka meditira ijambo rirakomeye umwana ararinda kandi mukomera amashyi kurinda ni kalite kandi igihugu keneye abarinda na ikindi nacyo akavuga uti bana eko akaca yibuka ijambo namubwiye urabona kugira ngo umuvyeyi ijambo umubwire akaca aguma yibuka no kujya mukoze yego nari namubwiye je nta kibazo nacyo muhumba igikuru gusa nuko yogira icyo afashije Burundi ndazi ko atazobura akazi sasa ije si patriotisme kandi kuri jewe ni confirmation muvyeyi akavuga uti mwana akunda igihugu ujya rimwe none muvyeyi ashatse kuraga umwana ara umwana akunda abandi kura gukunda igihugu no gukunda abandi none iyo si kalite none jewe no aho kweri si uburyohe hanyuma jewe nkaba ndi umwana ikindi nacyo ni confirmation kubera abarundi bose nawe urimo je umvise ko ngiye kwitoza ni umutima wawe wakubwiye kujya muhungu arinda n'abafana bose baravuga uti abarundi akabutujya muhungu ararinda none nawe kandi na president cyavuga uti arantuye tuzi ko babizi nabajya abanyagihugu bato bato sasa maze kumenya n'umunyagihugu mukuru cyo umva ko ubujemba nzi yuko Burundi bose barazi ko ndinda arakunda igihugu abanyagihugu bato bato ni babizi none maze kumva nuri ubu nta wundi murundi ngene yaza kumenya ngo giye ko ndinda cyangwa iki cyangwa ndi igihugu byarakwiye hazosigara bavuka twavuze ibintu byinshi mugabo twagiye kuvuga navuze kuri Silver Award twagiye kuvuga indirimbo stand up iyo ndirimbo ubutumwa bwerekeje kwandi kuko indirimbo yasohotse after amatora yaraheze kandi soka no kuri independence ibyo butumwa bwerekeje bandi indirimbo jewe iyo ndirimbo nanditse kera nanditse kera 2023 yari ihari kandi kozwe kubana igihe nasora Afrika ya mbere nanditse imistari iki imajambo cyaba menshi nsanga nanditse indirimbo zibiri zitatu cyavuze sasa kasohora imwe yindi nayo yikiza sasa nayisohoye cyane ngiye nako ndavuga sanga ba Afrika turakeneye kuba la liberté financière ariko abana bacu basanga barakiga ibihimba by'ibihori ho kubigisha ibihimba by'ibihori amaguru yavyo ni ikirona uko kubigisha basi yuko mwana inkoko imwe igibihori 10 kabihaze sasa wewe umunsi abavye bazo kwitaba Imana cyangwa ukabura amera yikaye uzorondera ibihori jana urondera umuntu afise inkoko aguhemake none ndishaka kwikombora ibihori amavuta yavyo yaravura amasikatrice y'inkovu none bana batwigisha ukuntu twokuramo amavuta tubana abana bacu bakobwa gume batagaze none wewe gutwigisha ibintu sadiri uko ijya liberté ngashaka Afrika iyo spiritualité kubera ko akavuga yuko arano mvuga yuko idini n'inzira si y'amacakubiri n'ikibi kandi hari urukundo hari Imana nyagasani none mariage ko yasivye uko badasangiye idini acha twarinda yabasengana ibisugise ngahandi yayihoye asubira muneza kugira n'umuntu atarumbiriza iyo ndirimbo yo yitwa Africa Stand Up okay vuga yuko idini n'inzira ariko si y'amacakubiri n'ikibi kandi hari urukundo hari Imana nyagasani none mariage ko yasivye kuko badasangiye idini acha twarinda yabasengana bisugise ngahandi kandi Imana sasa ujya igeze uginyo yoba yarakurikije inzira y'Imana ariko kubera abantu musengana ho babuzemo abandi bantu ukuri ko banza gutwara hababuzemo umukobwa ameze neza oyaye none urukundo wewe akenshi agira urukundo ari ahantu ruba rutumbereye ahandi hose ruba ruri ko rahusha utegeza guhusha ari ahantu bwema ahantu agaca haza abavyeyi bakavuga cyo yaye gusa kandi ugasanga umuvyeyi n'umushehe undi umuvyeyi n'umupasiteri bose baserukira Imana ngaha kwisi kandi abantu twizeye ko bakwiye gutwereka inzizo zikana ku Mana ariko nibo bakwankiye kandi bazi yuko abantu bakundanya bari Imana ariko barakwankiye kubera inyungu zabo akatari z'Imana kubera Imana yunguka mu gihe abakundanye bahuye sasa uje mwana hushije ashavuga uti basi ko bambwiye ndongo wewe mu idini ashafa guhitana wari wewe
kubera yamaze guhusha sasa hirya avuga uti kandi abavyeyi bavyanka guti yari azohinduka indero ari gihe n'umukobwa arayitwa arahabwa urabona ariko ujya umuntu n'Imana petete yari yakwandikiye ariko kubera idini kandi twese tuba tuzi ko ijya sugi niyo yiyemeje inzira y'Imana ariko twebwe twagwa n'ibishobisho y'amadini ivyo byose sana ariko ndashaka nkangura abanyafrika ibintu byo duhombesha Imana kandi ikindi nacyo ukuntu umuntu bashobora gufata ingendo akajya kurama makaburi y'abatama bakera bo muri Israeli canke hariya muri mu Barabu bakagenda kurama makaburi yamo ariko ugasanga ikaburi rya se wiwe ngaho impanda riko rirononekara kubera isimi idakwira n'umufuko ariko ugasanga umuntu yarishe n'indege sasa ari gihe tuca tuba deconnecté n'abavyeyi bacu si byiza yuko tugenda kuraba abavyeyi b'abandi bakoze ibitangaza ariko abavyeyi bacu ni bari babi ni bari babi kubera ko no gushika ubu jewe mbagije umuvyeyi wanje wo kwizera jewe sindababesha jewe kwira umuvyeyi wanje wo kwivyera kwanza je ni mama kubera ko niwe yambuza singira ibi Imana iravyanka Imana yikwanza uyo imbere yuko umenya abo bandi batubwiye ko sinari no gusoma ariko tu niwe sasa sindamwime ijyanuze kiye cyubahiro kweri ni cya kinini ya cyana hari yobabara cyandi ko ndavuga umuntu ntigeze mbona za kumvuza ikintu ariko nkasimba umuntu nabonye mbugije kuti akampana sasa uko sasa nari nshaka ico kintu kubera iki none nkavuga uti kwe kije kubatizwa kwanje ugasanga nababwiye bampizina nze Imana baranka bacavuga ngo ni Toma none Toma risigura ihasa nze Imana bisigura kwizera Imana ijya izina ryari ikwiye kunserukira none mwuka sinze Imana nimwe bampamagara n'umuntu yihebuye akavuga bagareka nizera Imana kweri akarema none si yo zina ry'Imana none zina ry'Imana ryo vuga ibintu abantu batumva ifoka abantu baguma babani gukomeza ubw'Imana Toma kandi nturi hasa kandi yesi ndi hasa ry'umuntu kandi naho bampamagara Toma nta murundi yo hinduka ahubwo ndacabona wa undi muri Bibiliya hariya ndafise akabazo aho nyene mu bana bawe hari umwana woba warise amazina yose y'ikirundi oya ni kubera ko nari nshaka agire isi yindi sindayanka navuze uti no reka ndamuhe giwacu hanyuma ajya East Africa mu karere hanyuma ryo mu Buhindi cyangwa muri Amerika nta kibazo nta kibazo ariko sasa izina rizo bariri imbere ryanze Imana gitiza kuba riri imbere nimba ari uwitwa Mvura y'umugisha nibyo muca mu mwitano ubona yitwa Mvura y'umugisha Malaika Karma uyarenga sasa ona Mvura y'umugisha ni Kirundi Malaika ni Giswahili no Kirundi kandi kirimo hanyuma Karma bisigura yuko icyuko ni kiya cyo murundi bavuga yuko icyuko ukora neza ukayisanga imbere Karma stadiri ni nyishuro nka kucyo wari numwimbu wimbura kucyo wateye stadiri ukoze iki warateye ikibi uko stadiri umwana wanje azobaho sinazohura n'umuhindi azogira icyo amwigisha nazohura n'umutanzania azovuga iti barageni yemeje ku Malaika mu bantu nta kibi nzokora uko ya hakabazo kanyuma turi muri sama mukombozi teramo dukunda kumubona muri biteramo benye n'abayiteguriye biteramo benye n'abayiteguriye rero ikintu naratahura ijya muziki ukora zijya ndirimbo anako ni indirimbo ziba zirimo ubutumwa novuga bukora ku bantu cyane ariko ubu turi muri sama mukombozi kweri hatagiteramo turabona ateguye kuko mu minsi yahera aho je twari gukorana ikiganiro cagihe ba mutima bari bagize accident wari ufise tour yego wari ufise tour ibucura isirivye ariko n'ubu kandi umusore imiziki ariko nta concert ariko hariho igiteramo nabonye aza barimo cyose je mvuga mfatiye kandi ni Catherine anniversaire yanje mfatiye kuri wewe nyene kujya nyene tukumenyere bitegurira ibiteramo sasa jewe sino ona ajya n'amatora kwiyamamaza n'ibiteramo byanateguye umutwe warushe kandi uruhure simave maniga none arigiye wihutira amahero kuvuga uti mpaka ndose amahero kigiye oya amahera yaraza tu cyane kuronka tuwayo hanze kasanga icyo gihe so nibashoboka nahanyene ugawe iraza birikora ariko tunye nabonye narushe oya reka nanje sasa abandi bankorere
sinanguye kwimvira bafre iva hehe reka nduhuke kweri nane ibyo nabikoze yego reka ko nduhuke nimvira ibindi simave mpanika mu bwonko nk'umuririmbyi w'umurundi wari wagiye no kwitoza mu guserukira abandi kuba umushinga amateka hari uwo twakoranye ikiganiro wumva ariko murahigana ndamubaza kucerekeye abaririmbyi ni washika ari imbere ko mubakenera mu ma meeting muzobavugira gute mwiteguye gukora iki kugira nabo bashikirwe yambwiye yuko abaririmbyi batarabaseye abaririmbyi ntibazi byo barimo bo nyine ubwabo kugira umuntu akuvugire ubanza kumenya ivyo rimo nka mukombozi ubibona gute kwanza mu Burundi abantu batarenseriye n'abapoliticiens mukaza ntari bakibazo na kimwe cyabaye ngaho ubundi kwera umuririmbi katurabe abantu baye mu Burundi bwa mbere abayenseriye kubera kuba ubwo enseriye bistadi n'ubuhemu burimo wowe wiyemeje iki kintu ariko ntugikore wiyemye wasinya amasezerano bayasimbye stadi amasezerano y'abarongozi bagiye batwara Burundi yari kudutwara neza kuduha amahoro kuduha iterambere niki none amahoro ni bagiye barayonona none usaba enseriye ba mbere none twege baririmbyi vuga gusa ni ko dukora akazi abantu bishizemo yuko ari akazi k'uburyohe c'est divertissement none ariko sasa aba bantu n'umuntu ababona atabona akamaro ka divertissement imyidagaduro kugira ngo tuvure stress twa twirimba none ari abantu abona ko stress ariko ayivura n'inzoga sasa wowe utari icyupa ubona umengo tumuseriye sasa n'abantu buseriye ikiri seriye ni icyupa niyo mpamvu n'ubu amusera kugira ngo inge ni seriye je inge aganye ari seriye n'inzoga zonyine ari izi seriye bashiramo sasa abantu baragoye ariko vraiment n'ubwo Imana akazi nimbarakazi k'abantu babayenseriye n'abaririmbyi tw'abaririmbyi abantu babaseriye abaringi turiseriye kubera ko ibitera mu ngani toma dukora kandi icyo gitaramo kagifite n'amasaha gihererako tugashika tukaririmba tukagenda kandi tukabikora neza none abapolisiye twama bategura nuze igitaramo cyabo hajya n'imanda none ujya mwanya mu manda ntiyamihera batarakora ibintu bataratujyohera none binde umweseri sasa uwo mugabo kwa sinamenye n'izina ariko nta kibazo kuba dufata uko ni kubera ko baturabira hanze benshi baturabira hanze kandi benshi ku mashuri yabo wasanga abaririmbye batwara udukobwa sasa bamwe bafite ishavu none kandi twebwe ikindi nacyo twebwe akazi kacu nako gukundwa gukundwa n'abantu kubera umuntu atagukunda nakumviriza nawe uvuga byiza cyo bikoroga kuko ngafise mistari iyo mistari yawe kubise ku muntu ari tayari kukumva atari tayari ukuntu uvuga byiza no kumushisha sasa muri icyo gihe twe n'akazi k'abantu bakundwa sasa kujye gukundwa abantu bafata ikumengo no bushumboya no bibaza ko abantu bafise abana benshi ngaha mu iki gihugu n'abaririmbyi bateye inda nyinshi bafise abana ngaha turabaseriye vraiment kandi uravye ukuntu dukundwa hari abantu kugira ngo n'umukobwa aze kumuramutsa adepansa agatanga nuza gusigara mu rugo ntavuge 50 n'umuhi yaza kumugururira n'umuzamu ariko twebwe nitike akayirihira akaza kandi ikinyobwa akaza gitekeye yani sadi twari kuba abayenseriye kurusha ariko twama twibana none imvire nk'uyu atera inda nyinshi no kuno bimuvuna yamuririmbye sasa twe turabaseriye abapoliticiens kugira ngo bashobore kugendana n'umukobwa birabashusha ni hoteli n'umuntu ari na oblige simwe mvuga byinshi nibanga ry'urugendo niba ariko twavuze ibintu byinshi jewe narishaka ugire ijambo hanyuma woshobora gushikiriza wowe washyize ku buserukiye abajene mugabo de toute façon urafise ibyo wakuye naho wavuze twabivuze byinshi ariko urashobora kuvuga mu majambo make yavunaguye ikintu woshobora kubabwira malgré ko ata ibyo wari wifuje bitakunze igikuru gusa message pour les jeunes hama no kubatowe peut-être
bagize bashobora kubashikiriza kugira ngo Yeah. bashobora gukora ivyo wewe wari wifuza? Ku bajene dukomeze kubera ko ari impanuro idakeneye nyinshi, kubera umuntu ararya no muza kumubwira ngo turondere amahera yo kurya, turondere ukuntu tubaho. Izo ni inshingano ziwe, atabizi hoyo bafise ikibazo mu mutwe. Ari ibintu bidakwiye impanuro, baguhanura kubera wananiranye. None ari umuntu wabahanura hajya batonze umurongo, hajya muri ville atonze nk'umurongo, nta gihe aba yumva ashaka kwifasha. None inde mamuhanura ngako atarahano wo kwifasha, nta numwe urihanura. Hageze aho baguhanura kubera utanguye sasa kwegera umwango wa Rojanti, hari ahantu wananiwe kwihanura. Sasa uko gusa babe positif gukora, umwe wese akiyumvira icyo yokora, ukora gato akanyege niko kigeze ukwita umugeri buye nijava aho riri, ariko aravuga uti wabuye we nawe utavuye aho uri, genda aziko kanje gato kakwinjiye. Hanyuma bari mu ntwaro nabo bakora ibyo abarundi bifuza, si barabizi nabo nyene n'abarundi none abanyamahanga barabizi ibyo bitwifuza, barabizi ubwizikigwa bagarare ntibarabe yuko ngo kuba dusangiye umugambwe ujya niwe yanyinjiye mu mugambwe avuze ibice shigikira bazobaye mu Burundi kandi bo bazofundi uzobandanya abana babo bazogira ibibazo. Ese muri ico gihe baba bizikigwa, ntutinye umuntu, we tinya gusa gukora ikibi, tinya gusa kugendera ku nzira Imana yatariyo, ntumupinge kubera umwanka, ariko mupinge kwana ibintu akanda abantu bapingana kenshi n'ibigugu. Musanze agiye gupingana n'ubugugu, ego kweri, kubera ko abantu bakiye ubwenge barumvishanya, ukazana ukavuga iki nanjye nkavuga iki, twaje turaba sasa igifise ingaruka zahe n'igifise ingaruka zahe, twavuga uti gira afise ingaruka niniya bigatuma tugikoresha. Nuko niba naharira no guharira wonyene n'igipimo cy'ubugugu. Sasa uko ikindi naco no anniversaire yanje sinzi guno batumira mbe no kubatumira haje, kubera ko sinzi guno batumira, ariko jewe kubera je ukuntu feta ngiyango bitandukanye n'abandi, kuko nyaka kurara sinzi ko muyaho ni Imana nyene ko ari byiza, ni Imana imbwira kweri kanyereka ari ibintu je iyo ndiko ndashima Imana, ndiko ndaserebra Imana kubera yampaye amagara meza. Muri ico gihe nda umuntu afise agwaye abuze yamagara, ariko abuze cyo kurya nkaca ndayico ndamufashije. Sasa ndiko ndashima Imana kubera ko yampaye ubundi mwaka, nca nda umuntu afise iyo myaka ndiko ndegera nk'umutama cyangwa umutamakazi nkabira icyo ndamumariye. Sasa nico plan yanje ni 24 plan yanje nari nzi ko iyo mundi mubiza kugenda neza. Nari napanze ko nofasha arabake cyane tumaze no kurungana, nari namaze kurondera bashika 100 ndabe yuko nogira icyo ndabafashije uko tukabaha, ariko ubu bagiye kijana cyaranse ongeze kuri 50 ariko ngo ndacamanuka, ariko gusigikuru gusa ntegeza nayo bari umwe ntegeza kubikora, oya kubikora aho ntegeza kubikora bawusa igitigiri icyo cyongora, ariko kubikora aho ntegeza kubikora sitagiye sasa aho umengo biragoye no gutumira abantu. Kubera kandi jewe gato urabona je na gato nayizo bihari, abo bantu nyene bo tuzosangira gato, ariko gato tuzosangira ni yahe jewe, kubera je igihe navuka mu kwizera kwanje, ariko kandi na muntu numwe nango kwizera kwiwe, kaje igihe navuka mu kwizera kwanje navutse igihe cyiza, navutse nk'umugisha mu muryango, ibiryo yikimugisha muri famille. Sasa muri ico gihe jewe ndiko ndafeta kuvuka kwanje, umuntu nakubita akagato kadahaza kiyazo baragahimba kirobe n'akabrochette niko nzotanga stadi ku bantu batuzategwa turasangira bazaba baje uko, ariko nimuze benshi bagana ubushobozi mfise, muje benshi nzotangwa kuri bajya natumiye, hanyuma namwe muzora amasara ajya indi kaburara muzo kwihangana cyangwa muke mucanga ziwanyu muguru burobe cyo tubandanyiriza fete. Basi uriko uratumira abantu yuko bagufasha kugira ngo uzofasha abo bantu bari bagize canke ntavyo ushaka? Oya, umuntu sinosaba agiye gufasha, umuntu abona yuko yo afise nk'uwo mugambi yari afise umugambi wo gufasha nk'abakurambere, yego kweri azane canke nato atondungikira amahera azane ibyo bintu azane nayo nyagabure. Ikintu utanze mu bisanzwe, ikintu Imana ikurungikanye ifu gukurikirana. None kandi akubwire, none nimba Prezida nyene cyubahiro aguhaye ikintu akubita ikintu kishikanira abantu, wowe tumundi muntu urashika wewe nyene ukacumuha raporo, none Imana nayo
Okay. umwana akituma uwundi muntu nje swati uri kure bidashoboka ariko uri ngaha azozazanye uwo muceri azozazanye amavuta azozazanye uwo mukara nziko nari nshaka yuko umuntu agende ashashika ateka nagasukari n'ubuyi ariko umuceri akaraba akagura wa undi dafise amabuye kandi tubaha nitufashe umuntu mutama tuzi yuko abayigwariye amaso cyo tumuha ibibazo byo gutangwa kurondera amabuye oya kwe tumuha ibibazo pe tuve tumuruhura nimba yaravyamye arahekenye buye oya kweri nduhana ibibazo shatse gufasha umuntu umufashe bya vrai sasa tuguko kweri bazana uwo muceri tubifashe nta kibazo kweri nzobabwira nyango gushika kuwa mbere nzoba namaze kubabwira. Yes. Sinzi genda ndagushimiye ku giti ciwanje giti ca BI kuba watwakiriye iwawe waduhaye umwanya wo kuganira nawe. Nashimye ko mwansanzu wanje kweri. Congratulations ku byo wakoze byose antuka byakunda bitakunda wakoze ikintu kinini yawe. Yagenda ari mu nyungu maze gushitira urwaruka nkabona yuko nagonyene gwakangutse nkaze kubona ko barundi bose banyemeye bose bampurirako navuga uti ahandi mu nyungu cyane so je nari mu nyungu kandi nkabona yuko kindi nacyo nari nasabye Imana navuga uti Imana nzofume mbura ubudepite ariko amatora agengiye ngo sindi umupasiteri sindi umushehe ariko je ndi umukozi wawe Mana je Mana nawe biruko je ndi umukozi wawe Mana navuga uti Mana je sindi umupasiteri sindi umushehe sindi umuki ariko Mana uko biri kose nawe wamfise none wa munyakibi sinumva yuko Mana ndi munyakibi mu rwego Mana utoyumviriza jewe Mana ndasabye amatora nzoba ngiyemo jewe kweri ntagira umuntu azopfa nagira amaso azoseseka kubera je ngo umudepite oya Mana oya fumenda bihomba kubera ko na n'ubuderege nigeze mba ariko raba narayegeje amashuri none Mana ntacyo utakonze none shaho ngo ubudepite nenda umuze nico nohomba bangaye bafuye batarabadepite none baramuze ijuru none kubera iki ico cyonyene kweri kandi urabona ko atamuntu atari wa wundi makamba yitavye Imana agwa hasi ariko atamuntu umwe atamatora yaterereyemo atakintu nakimwe amatora yabitumye Imana ishimwe kweri kuri ico. Amen. Bakozi ba BI TV twari kumwe na Mukombozi turamushimiye cyane yakoze cyane ko yatwakiriye turi muri Samarera abantu bafite imanza zitandukanye amamayaje amadote ibintu byose bikenera foto bikenera video turahari nka BI production tubakorera ibintu bisa neza nibuka no kugura bio power isabune neza neza inyundo y'ubucafu irakubita ubu twazanye n'indi y'amazi yitwa Muse reka kandi iramota neza yo umva na parfum je nashemera none narahevye parfum bijya bintu amaboko kugangatara bijya bintu umuntu ukamesa impuzu ushavuye uva ngaho uramukije umuntu ukamengo wari kurakora acide ya kweri irameze neza cyane ubu yose y'amazi yo uroga ukamesa ukakoropa ewa inzu nayo mukumoda kwanye nakamoto video itagafata nibyo kwari kutadukujereka leo bishora ya direct dukorera akantu kwerego shoboye ego hakamoto gafata nuko parfengira yabehejeje murakoze cyane Mukombozi turashimiye na behind camera ngaho oye uri nyuma ya kamera turamushimiye kuba yihanganye umwanya wose tuko turavuga ego nawanumye abana ba Mukombozi batekanye bakicara tukabareka tukabatwara umwanya wabo bakaduha uwo mwanya bakicara bakarindira yari yaje kugira birigwane nukuri turabashimiye cyane gose isa nta kibazo kabisa mesi namwe karibu kandi merci beaucoup kabi Imana bane namwe abe mu byanyu no mu bandi ikindi nacyo muzoze munga muzanira invitation bazi mwene mukundana mwemwe nko mwese mufira abajene ifoko imyaka ikiragenda twagaruka tuzana invitation kubera ko mu myaka ikenera byinshi by'umubiri kandi mutavyegereje hafi mu birondera kure turakunda cyane cyane mwivune